It's your boy MC from +257 Burundian Colors. Muraho mumeze neza ndabaramukije abakunzi ba FG TV. Uno musi urabona ko turi mwibarabara tugiye kubarondera tumwe mu dukuru tugiye dutandukanye turabatwenza tukongera tukabahereza zimwe muri brand ziriko ziravugwa ngaha muri Buja Flavor canke ngaha i Bujumbura iwacu canke mu Burundi bwose. Yes, mukongire ico ndaberetse cyo ndababwiye banzugire subscribe ngaho hepfo, like na comment utubwire mbega bimeze gute twe dukoresha umwanya. Uno musi ndi mwibarabara ngira mu baribona mfise ibibazo bishaka kuri 2 canke 3 ngomba kubaza abakunzi ba FG kugira ngo tubandanye dukora tubandanye tubereka ibintu bishasha. Yes, ndakuramutse mutama. Ni sawa. Umeze neza? Yego je ndashima. Iyi ni FG TV je nitwa MC Bizo. Yego. Twande nawe. Ndika Samuel. Amavyi y'impene bayita amahenehene. Yego. Wewe kubgawe ayimbwa nawe ushoboka ko bayita gute? Amabwabwa. Hama urakunda kunywa inzoga? Oya je sinywa inzoga. Wewe ari kumaze kugenda n'abantu banywa inzoga ngira barabizi. Ikiyeri na Primus ni keke ryo. Sindabizi vrem. What? Big Fizzo na Sabini ninda ashoboye. Big Fizzo na Hasani. Sat B. Amahoro y'Imana ranama. Amahoro neza cyane. Mwitwa bande nk'abantu batabaza? Mboje nitwa Kararibera Cedric. Nanje nitwa MC Bizo ijyani FG TV. Tufise ububazo bubiri dushaka kukubaza. Amavyi y'impene bayita amahenehene. Ayimbwa uvuga ko bayita gute? Ayimbwa nka jewe novuga ko ari nk'amabwabwa. Ari nk'amabwabwa. Amabwabwa. Yes. Television mu Kirundi bayita imbonesha kure. Radio nawe bayita gute? Radio bayita mu Kirundi samirizi. Yes. It is what it is. Reka ndakuramutse bro. Fresh bro. Umeze neza? Mimi niko sawa bro. Ndakubona kweri n'amafime yawe noir nyene meze neza kajije bro. Meze bro. Yes, je nitwa MC Bizo nkorera FG TV nawe. Je bayita Big Farias. Je bayita Big Farias. What? Yeah, Big Farias. Yes, reka nkubaze tubazo tubiri. Mbega amavyi y'impene bayita amahenehene. Ayimbwa uvuga ko bayita gute? Amavyi y'impene bayita amahenehene. Ayimbwa nayo bayita gute? Ayimbwa bayita mabwena. Yarara here man. Mabwena. Amabwena. Yes, ikindi kibazo cha kabiri ira television bayita mu Kirundi imbonesha kure. Iradio nayo bayita gute? Iradio. Imbonera kure toka. Yesu. Yes. Yes, tubazo turamunaniye reka tubazo uyundi umusaza twabonye ngaha. Oh shit! Wewe navyuze? Je navyuze. Basi urashobora kutwishura kuvyo wiyumviriye ngene wowe urashobora kuvuga ati iki bacishura uku amavyi y'impene bayita amahenehene. We ayimbwa wowe uvuga ko bayita gute? Ayimbwa nayo nzi kabisa. Television bayita imbonesha kure. Radio nayo bayita gute? Radio bayitwa imbonesha samirizi. Yes. Y'impene bayita amahenehene. Ayimbwa nayo bayita gute? Je ntavyonze. Avyuzi? Oya. Television bayita imbonesha kure. Radio nayo bayita gute? Mu Kirundi. Je nzi ko ari radio nyene. Yesu! Jesus is Lord. Nzi ko ari radio nyene.
nzi ko ari radio nyene. Yes, murakoze manaye mukurikirana FreeGTV. Iyi ni samirizi iriko yabazanira bimwe mu bikorwa turiko turakora neza. Mubandanye mugira subscribe, like na comment kuri channel yacu ya YouTube. Yes, ndi kumwe n'umupapa ngaha ari mu boutique ariko aragura ariko arasuma. Reka ndakuramutse bro. Ndakora mugije nanje. Umeze neza? Ya ndameze neza. Je nitwa MC Bizo nkorera FreeGTV. Namwe mwitabanda? Nitwa Wizboy. Wizboy, yes. Usanzwe uri umuririmbyi cyane? Oya ndi umuntu asanzwe gusa nkora akazi ko muri salon. Yeah, ni Wizboy turi kumwe ngo ndakubaze utubazo tubiri canke dutatu nivyo bangombwa. Yeah, amavyi impene bayita amahenehene. Ayimbwa nawo uvuga ko bayita gute? Bo je ngerageje kubisigura neza novuga yuko amavyi imbwa bayita amabwabwa. Yes, reka ndakubaza kandi kabazo kagira kabiri. Television mu Kirundi bayita imbonesha kure. Iradio nayo mu Kirundi bayita gute? Bo iradio jewe iconzi coco mu Kirundi bayita insamiritsi. Sinzi iconzi ni ico. Yes, reka ndabibutsa ko mubandanye mugira subscribe kuri channel yacu. Ngoma ndabivuga koresha umwanya kugira ngo natwe dukoresha umwanya mu kubaha ibiganiro biryoshe kandi bigiye bitandukanye. Yes, reka ndamutse abantu mwese muri hanze muri ko muradukurikirana muri za America, hariya muri Australia, muri Malawi, muri abo muri Europe bose ndabagize ati big up sana. Mwanda mushigikira mugira subscribe, like na comment kuri channel yacu ya YouTube. Yes. Yes, motari. Reka ndakuramutse motari. Ni sawa? Ni sawa ndameze neza. Je nitwa MC Bizo nkorera FreeGTV. Namwe mwitabanda? Je nitwa Masomo, bantazira Masomo. Masomo. Wewe warize bien. Sawa. Reka ndakubaza ikibazo. Amavyi impene bayita amahenehene. Ayimbwa wewe ucuvuga ko bayita? Oya, ntayonzi. Ntayuzi. Televiziyo bayita insamirizi mu Kirundi. None iradio nayo bayita gute? Iradio ni radio nyene. What? Yes. Reka ndakuramutse bro. Sawa. Umeze neza? Kweli. Je nitwa MC Bizo. Inkorera FreeGTV. Mbega namwe mwitabanda? Je nitwa Irankunda kweli. Irankunda? Irankunda ja. Vuga gose bro, vuga gose tukumve. Irankunda ja. Aha, Irankunda ja. Yes, amavyi impene bayita amahenehene. Ayimbwa nawo baca bavuga gute? Abenzi kweli. Gerageza bijyanye n'uyumvira n'ibijyanye. Abisana mbese. Yes, reka ndakwaze kandi kabazo. Urakunda kuraba television? Television mu Kirundi bayita imbonesha kure. Iradio nayo bayita gute? Iradio. Abamenyesha makuru. Abamenyesha makuru. Yes, reka ndabibutsa ko iyi ari FreeGTV. Ngoma ndabibutsa kugira subscribe, like na comment. Television bayita mu Kirundi imbonesha kure. Nawe nk'umuntu azi Kirundi, iradio nawe baca bayita gute? Iradio je nibaza ko ari ikintu giteramisha abantu bakanezerwa. Yes, urakoze cyane. Mbe bakwita gute haje? Je banyita Nduwimana Vitali, benshi banzi ku izina rya Kunde Boy ngaha nyene kuri aka kabenzi ngaha nyene. Je banyita Nduwimana Vitali, benshi banzi ku izina rya Kunde Boy ngaha nyene kuri aka kabenzi ngaha nyene. Amase y'impene bayita amahenehene. Ayimbwa nayo bayita gute? Ayimbwa n'amazirantoke. Amazirantoke.
Yes. Televiziyo mu Kirundi bayita imboneshakure, iradio nayo bacayita gute? iradiyo nibaza bayita imfata amajwi. iradiyo nibaza bayita imfata amajwi. Ikindi kibazo gira gatatu, Primus nikiyari nikiya kiryoshe? Jewe nkunda Primus. Reka ndababwira team wanda mugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube FreeG TV. Musaza vipi? Poa. Umeze neza? Neze neza. Bakwita gute? Panyita kirenge bakantaza jiribe. Panyita kirenge bakantaza jiribe. Amase y'imene bayita amahenehene. Ayi mbwa na bacabeta. Amashegege. What did you say? Amashegege. Ikindi kibazo kira kabiri. Mbega Primus nikiyari nikiye kiryoshe? Hey, y'all, come look at this. Hagyosha Amstel. Primus nikiyari hagyosha Amstel. Yes.